Twarashoboye kandi kubandanya twihweza ikijanye na ya karata ndangamumenyesha amakuru, aho twashoboye kwinegura. Turabona kumwe ko hariho abakunze kuza badushikiriza ikibazo cyuko amakarata yabo afise utunenge. Ico tukaba twaragiciye hirya no hino, kandi twasanze abazironse mu maguru masha bitewe na nkumbure na bwa burambe mu kazi mukunda kwanka, vyatumye bazifyatuye zirimwo utunenge. Mugabo abazironse hagati na hagati n'amajanyuma bazironse zimeze neza, ariko tukaba tuzi neza ko n'abazironse zirimo utunenge twashoboye kubabwira ko atamutsi wishibere bazozigarukana zigasubirwamwo, kandi ico carakoretse ku batari bake. Twagomba tubasabe rero mutwumve kuri ico, ntitubandanye dukorera mu myidogo, kubera ko imyidogo yubaka irasambura. Kimwe gusa twarasanze hariho utundi tubazo tujanye mbega abatarabamenyesha amakuru bobo ivyabo ni gute, boronka iki mu kibanza ciyo karata menyesha ndangamumenyesha amakuru. Kuri ico twaraciye hirya no hino, turaraba ico itegeko rivuga, kuko itegeko niryo ryonyene dushobora kuronka twishimikiza mu kugira ngo dukore ico dukora cyose. Twarasanze yuko hariho iyindi karata dushobora gutanga igahabwa abantu abakorera bushake, igahabwa abo twokwita abakutsa kivi, igahabwa abo twokwita abimenyereza, igahabwa abo twokwita abigenga canke abakukuruke. Iyo nayo tuzoyitorera uko yitwa n'ingenisa, gutyo abasanzwe babakoresha bakaza bamenya ico babatuma naho babatuma bakurikije ikarata bafise ukwisa nuko imeze. Twarabonye yuko kandi hariho n'iyindi karata dushobora gutanga ico umuntu yokwise ikarata y'iteka. Ikarata y'iteka nayo nyene irategekanywa muri ka gatabo kagenga umenyesha amakuru. Turabona kumwe ko hari abo bayibereye tuzoshobora kuyiha mu misiza, kandi abo rero ntibayisaba ko murumva ko rabiteka nyene. Télévision Tanganyika. Télévision Tanganyika.